No. Why? Kubera iki? Niba sister akibona ko ndumwana pe. Karabana yuko je n'umuntu akuze. Aba makaje no iyo bishobora kugira je ariko yabwira kuze we wanje twasezeranye yuko ndami. No. What? Ariko. Sister. Agiye kubona STIVI ndiyo. Kuri kare karangwaza umutima. Kuze naramuzanye ariko ategetse kumubwira amabanga yiwe y'umuryango gute. No, I don't. Sindi kwa bitaho. Jengire ndo bunumuga. Ndakuze. Imyaka ndayifise. Ubu kumenya kuri ku muryango ndabikeneye. Kubera kare kare bibwira. Kuze wanje. No. Ariko bavyita gutsinda ikivu nk'umugabo. Iyo nza kuvuka mbere yiwe. Numenye icyo ngiye gukora. Ariko bidasobanuye yuko aka kanya nashobora gukora ikintu kimwe. Ari byo nyine ko ibintu bitari murabizi. Twese nyine je ni bandondeye nyine. Arati je. Rero rero ndagushimiye ngamira. Muri nawe tinifuza yuko utakuba hano kugira twumvira. Nyine basi ngakora atari babiri. Jewe ndo mutwe wanjye. Rero hari igihe tubura ibintu tuvugana kubera tumwe wese aba ari ngaho turaho. Mugabo ko bakwemereye abavyeyi bawe koza kuba ngaha. Basi nyine numva nabikunze. Karibu rero wisange. Irakoze. Basi ko nanje nakirungu. Umva vyanje vyataje. Amera nyine nawe ko ngomba kuzima. Mera arabanza aranka ana kumuyana ndasikaye jeni. Ana ndamusana ndamubwira naje ko nazoguma muhira. Macha remera. Aryohewe kandi nawe mwakoze kunyakira. Nyine natwe turakwishimiye karibu wisange kandi ndazi tuzoguma tusobana neza bizomeze neza. Ngomba kumza murantembereza. Singomba kugirira ngo nje nari mfise ndi muhira. Kwa kumva nakiri mu wamo Maria. Urumva je namaze kuva ku kazi kuva mvuye ku kazi tuzotembeye. Shema twenga turakoze. Iyo ko natwarutse Netwa tabanga gutakaza ifisi bona cyane. Nyine uzontembereza njana naho ukora ndabone. Isabiyo nakazi. Mana we nari ndagukumbuye n'ukuri mana. Nese muzuzu mwagiye mwese nzosigara mayajenye. Oya, Grace ava ku ishuri sangana. Ava ku ishuri kare uzosigara ngaha hama aze mwirigwane je nije nshika ariko nanjye shika nzere ko nazogirira umukwa cyakana Imana natwigo twababiri ngaha narongo twagira ni hamwe nyene usanga twabuze ibintu tuvugana. Kasanga yari wese ya Samaria muziwe yatsongerageza sinumandi nyene ni tendu regira naho bijya televiziyo za televiziyo muri make uneze televiziyo we naho ratangira ibyawe natwese tuzobaturi nahoze gusa je ngo mbuze mu ntembezi cyambe tekana dusa gutembereza weekend nagandi kazi tuba turakora ni kurya kuryoherwa no gutebizije ku mugabo cyane Binda. Umukobwa we. Just twasha. Ibyo nibihura aba n'ukuri. Aba wigeze zonda bawerindira gusa. Gusa ndabereka. Je ushaka uzona ndangiye n'umusore ashite yantu waje n'usangiye. Wowe ko mbona umengo. Ushatse kuvuga? Oya none azimvutse. We, tubarane nawe. Nana kine. Zebrageza. Ndio kusidangira. Sindangira. Ndangira. Eka nashani ibyo bintu we
nakubwiye ko bindi bizogenda neza hama nihagira mariage naho tuzubona icyanditse ubona icyo bikorana by'amajambo menshi ntitwiruyize. Okay, turarindiriye. None ibice natango ibirimwo badanye bikora. rero basigaye numva nyine nozakuraba nenda gukumbuye kandi ikintu catumye nza kwanza kuraba iwanyu uretse ko ntari bwazi nari numva nyine urukundo rwumbanye kw'isi bati shaka kumenya sheri wanje muhira kugira ngo byorohe yuko nagasiripije naguteguriye ibyo bintu byagukunda byaba biteza rero naje kandi mva nishimiye kuba turi kumwe. Nyine sheri ntakubesha najye umbwiye ko uri kwibaraba bya birantunguye ukuntu hano hantu hamenye nanze ati navuga ati none hano hantu ntabuzi n'umunsi warimo ubwo nanje hano sindahamenyereye nubwo mbere ndahaje umugabo ashumwe ati ndi kwibaraba ya birantunguye sana kinumva umutima wanje ati wow anyitaye asubira guhera uyu munsi kuva ahubwo ntinyitayeho ibintu byose byara bintwara umwanya jyana telefone ngiye kuzimya hamwe inshatse kukurondera ntenda kurondera cyane nipfuje ko tuvugana ariko telefone ndayitoha kubera ukuntu mbonye unkunda ikintu neye mbona yuko wanyihebeye atakindi kintu kweri numva mu mutima wawe kiba atari jewe bivuze ngo warukekeranya ko ndakunda basi nyine ushaka byumve yuko ari wowe wenyine wanje kandi nyine ndakunda rero nishimiye uburyo wanyakiriye kandi sinza gutinya nakubwiye ko ngomba ngenda hanyu rero ndasubira kuri fone nashirika ukuntu kumufana ukuntu nguyu akunda ukuntu yasije umutima wanje n'urukundo nari mfise basi ruri ku export zaye nafana yo bwanjye nibutsa ahantu ndi azo uzinakubwiraho basi jewe nabuze ukuntu babikubwiye umutima wanje wose ubu kumuntu nabuze ukuntu uvuga nohera ndabiyanda ibana yo ndabuko wabivutse ubwo rije nabuze ukuntu bigiye kugira sinabikubari ukuntu ntunguye mubona nk'ubu n'ibitekerezo byanjye wabyose byari biriyo nta yindi kintu ndiko ndiyumvira byibuke ngo bagende bazunguje n'abandi yasi numva umenga twogumana ibihe byose ntaragera ariko basi nk'ubu nyine urabona ukuntu ntunguye n'ibyo sinako ndiyumvira n'ibyo twari twaravanze byose natenda byibagira ubu rero utanguye bushaje naguforomasi waforomasi ushyiramo ibyawe byose basi nk'ubu numva umenga twogumana nk'ubu nja kuri iwawe rero ngo ngende basi nk'ushye numva umenga n'umutima hasi kurasima basi nkora ku mutima wowe ari umutima wawe ngana ngaje umutima wanje uri ahantu hose ahantu hose ahantu hose wewe wokora umutima w'ubuhanga je nta mutima ufise wawe ntwaye rero ubwira robiti ki ari we wacu none uko zo nk'uko turabomba iby'iwawe reba twabaye umwe niyo nabyo turabomba abawe urumva wewe je ikintu catumye kwanza tubaye tuvyiheze ivyo vy'inkuru icatumye numva mwe nshaka ko turazikora umugenzi wanje urabizi ko twabuze abavyeyi rero n'imisi ufise abasheri babiri Sindavyumvise. ufise abasheri babiri Gira ndabitahura mu kanya. yego umva ufise abasheri babiri urabona urya mutipe bita GPS urabona Tom tukono yirabura just agereranye nyene w'umukinyi. yego
ujya hamwe n'undi mutipe yitwa Brown. Niko Brown ndamuzi. Brown aramuzi. Bajyanira n'uwo dukundana bose. Ngira bafatishije gute? Basi turabona ujya mutipe space twahuye. Umenga ikigene n'imvuye nyamba ari ku isoko. Sinubigana nari mvuye neza hama. Duhura avuye muri sport. Ndigirisha ko ntamuzi nyene ibintu nk'ibyo onye acaranda mutani sawa ni sawa. Hewe nza numva ngo urumva afite ibintu nyene by'abahungu ngo twahuriye muno ngaha genda agomba kugara nyene kugira ngo ndabizi asanzwe agana nanje nagenda kubaza strategy wakoresheje kugira ngo ndakubwiye ko ari je namugaye ko rero uwo munsi ariko urukundo ruragira imbwa yewe. Oya simte twe dukunda uramuzi ukunagara oya oya twibandanize ntaje mbwira ivyo rugamije. Hewe rero acarasaba nimero ndavuga ati wewe tuzohura hari mu mezi yahera. Hewe araza arandaba mutura uko twabaye duhana mapu kandi namuhaye nimero arahamagara ndagenda turabonana nyene turaganira ibintu nk'ivyo ngaho hama mu nyuma arampropoza ashaka dukundane ndamwemerera ngiti ko dukundana gusa nta kibazo. Hewe nca ndamwemerera ubu rero yasaze kwamwishe. Brown na ntaragufata. Brown afata je yemfata gute wanyibagiye. Oya wanyibagiye Irakoze pe nyene rero urumva shaka untohoreze neza gusa hagata hari ikintu jewe nzi mugasi ntuzogifata ko ari ico gusa ndabazi nkaho mengo barafana ikintu sinzi ko ari abakuze sinzi ko ari abavyeyi ni ibintu basi uvyumviye ko ari amafamiye sinzi ko babikubwira menya ko bagiye bahungu ko ari babiri barahuriye ku kantu muri famille basi nawe uravye visage zabo ntubona ko basa sawa rero uzutohoza ico kintu nagenda basi nyene urazi nukuba utitaye ibintu by'abantu mugabo hari ico bahuriyeko rero ugende gake mukobwa tazomaramara umenye ingene ukina mu kibuga. Urazi ikintu ceshaka umenye ahantu bakora nko ujye space ahantu akora ahakorera ibintu vyiwe kenshi umwanya wiwe ahantu abari nyamba kenshi abari ku kazi ndabimenye hama n'ujya Brown uko nyene nivyo bakora n'ahantu bakorera nguva muri make nyene y'ahantu bakorera ahantu bamara umwanya munini nyaba bari so tuvuge muga kubashakira amahoro. Urumva jeshaka urazibasa urukundo kuno gunyarumetse shaka menya ahantu baba bari kenshi ahantu bakorera kugira ngo nze ndabasiripure nawe dusurprise kandi nakubwiye ko nkunze abahungu babiri shaka kugira ngo nyene ego shaka basi nyene sinzofatwe ibintu nk'ivyo nyene kugira kandi n'urukundo ruryohe. Sha kuri umenye ikintu gito cane kuko ndakubwiye byose ndabazi kandi ahantu bakunda ko bari ndahakekerera muga nacu ngiye gukora ibishoboka byose ndakubwiye ndakuronderere ndazi ko ntibizo ntari igihe kinini vuba cane uzobohejeje kuronka ibyo wifuza kandi nubwo uzoba ukeneye ikindi uzombaze kuko ndabizi nyene umutwe ntiwigira inama. Gusaba juje urabona niba wabona bigusaba konsoma amadepressement n'ibiki gwe no kuvuga ikintu cy'amafaranga ntuzopitinya so nta kibazo ubwira gusa none cyangwa yanagasoda nga ndiko nakubwira ikintu cy'amafaranga nangorane we nubizi nawe nukuri nta kibazo fasa saba abakobwa barafubana nta kibazo ko naje ntawuza aho nzogukenderera gusa ukuntu dukunda je na service nayigufasha gusa wari inzu yanyemerera ndayahera oya urabiti kuri umuntu wanje kandi basi nyene nabikubwiye kubera nzi nyene kuri umuntu wanje rero igikoretse nico wewe tekana vuba cane ndakubwira ati akarere kapanze kuno sawa merci rero tsubire mu byo wacu gusa usigaye ndasa neza sha sinzi ko ari kubera itahe myinshi abantu babiri hewe ibazimi nukura gusa cyane agatima keza
oya ntore kabwira umutima mwiza icambere coco ndabizi yuko urya Brown arafise amafaranga rero noneho bose nta numwe aho baho ako karere bose gusa ndi bafise indata numbazi nibaze ko uri umuntu mukuru baririmbyi nta kintu kiryoshe nko kubona mukora indirimbo zikamenyekana ku rwego mpuzamakungu. Umva rero umuti wabonetse. Henko Sound ni studio iri kubica bigacika. Tubafitiye abahinyanyuzi mpuzamakungu banonosoye ivya beat making, voice recording, mixing na mastering biri ku rwego rudasanzwe. Muri Henko Sound tukaba dukora kandi ama publicity, dubbing na sound tracks ku bakora amareresi, ku bashaka nabo ko ivyabo bimenyekana bikamamara no mu makungu canke ku baririmbyi bashaka gukorerwa ibiganiro canke gukoreshwa ibiganiro. No tubafitiye Henko TV ibamenyekanisha. Tukaba dukorera mu ntara ya Gitega, mukamufuza ico mubaza mu twakore kuri 61 46 84 48. Henko Sound ni jwi ry'u Burundi.